bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutsinda bahe n'ikaze makino igano cacu cuno munsi turi genekerezo rya kane kwezi n'ukw'icenda umwaka w'2025 ndamutse cyane abantu dukurikirana waherereye hose yaba bari ngaha iwacu i Burundi abari mu Rwanda abari Congo Tanzania Uganda Kenya South Africa Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Amerika abari Aziya n'ahandi henshi agiye atandukanye mu migabane igizisi mumve ko turamukije tunabaye n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu cuno munsi nko bisanzwe ndi kumwe n'umusesanguzi ure tugiye kubana mwa kino kiganiro na cyane tugiye kubabwira amakuru y'imigwano ahagiye harabera ama operation mu cyo giye bitandukanye ariko nta kubicisha amajambo reka nangure ndamutse umusesanguzi wacu. Urakoze cyane bwana journaliste ndakuramukije ubundi kandi ndagwikaza muri studio. Urakoze cyane uwo kare nije nayizindukiye mu ndu cyane gose reka nce ndamutsa abadukurikirana kuri B-Info Plus aho muri hose ego mu by'ukuri ndanabashimira by'imva mutima muri abantu bagaciro kandi muri abantu dukunda cyane kuko muratugaragariza namwe urukundo muri bimwe n'ibindi. Reka nshimire abamaze gutahura ikibanza kiduhuza nabo ko ari commentaire. Ibyumviro mudushikiriza muri commentaire mu by'ukuri biratwubaka kandi turabikorera ko nawewe mbuga wa journaliste ubona ko ikintu twakoze ataco ufise wo bivuga ko mugabo ukaza muri commentaire ukaduza imitima nabije biratwereka yuko udufise ku mutima kandi wadukurikiranye rero tubimenyere yuko commentaire ari kibanza kiduhuza kandi noneho B-Info Plus n'urubuga rwanyu n'urubuga rwacu aho umuntu afise gushikiriza ico yifuza mugabo byo byiza bagiye bashikiriza ivyubaka cyane gose ariko cyaba kibi canke ciza byose turabikeneye. Yes nuko mu vyumvise umusesanguza yivuze commentaire n'ikibanza ciza twasibwira ngo tuze turayagira kandi ndiko ndabona abantu benshi bariko barabikorera ko cyane ko urabona umuntu yafashe umwanya ukwiye kabisa icyumviro cyo akagishira muri commentaire bya ni ibintu byiza rero biranadufasha cyane kugira ngo tubaronderere byinshi babigezwe nuko promotion ku ngwara zitandukanye harimo diabete, hypertension, hepatite, amafigo na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bufatiye ku nzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi canke ukagira ububabare budasobanutse woba ufise ingwara zifatiye ku rukoba. Babazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvugwa ni nk'ubuntu. Aba bafise inkomoko muri Tanzania kandi banakorera muri East Africa yose. Banavura abagore bagira ibibazo mu myanya y'ibanga nka infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura abagabo bafise ubushake buke n'abatishimira ubunini bwabo. Bakagira umwihariko kubakeka ko bahumanijwe cangwe barozwe. Hamwe n'ababuze uruvyaro. Ni n'inzobere mu by'ubuvuzi kuko bavura bakoresheje ibimera. Bahamagare kuri nimero ubona kuri ekra hama bagufasha. Akarusho nuko aho wabuherereye hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Bise byinshi tugomba kubayagira ku mirongo y'urugamba. Abenshi ndazi bamukeneye kumenya muri Uvira nyine byifashe. Muri Uvira turabwira situation ndetse tunababwira bwana musanguzi ko no umunsi ugira gatatu atakintu kirikira kugwa muri Uvira. Turaza gusimbira muri Ho Plateau amakuru dukurayo aravuga neza yuko abanyamurenge mumve twigwaneho kabisa yuko baraye babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Twaza gusimbira no muri Ituri aho amakuru dukurayo avuga neza yuko bamwe mu bagwanyi bahora bagwanya leta ya Kongo bo barishikanye ntitubizi nyambara ukuri cyangwa ari kuduhenda ariko umusesanguza hari kugira ngo ashobore kutubwira ukuri kwa bitwaza gusimbira muri Rucuru naho hari bidasanzwe hari byinshi bihavugwa navyo tubaza kwikaza kugira ngo tubabwire situation uko zifashe. Si ivyo gusa turaza gusimbira no mu gisagara ca Bukavu kabisa amakuru ariko aravugamo si make ni menshi cyane kabisa. Ikiri tuza guhereza ko tubaza kuyaga kuri muri Mwenga hari amakuru avuga yuko hari inyeshamba zoba zafashwe mbere ndetse ubu zikaba ziko zirabazwa ibigiye bitandukanye kandi rero kuri B-Info Plus tugiye kubana mwibi navuze mu ntangamarara bwana musanguzi ndibaza ivyo navuze hari ivyo nshobora kuba ntavuze mu ntangamarara ariko dushoboje tubaza kugira ngo tubiyagire abadukurikirana bwana musanguzi ikaze kandi kuri B-Info Plus udukundi ruhere muri situation ya Uvira abantu bamenye ukungene ibintu byifashe muri rusange. Urakoze cyane bwana journaliste. Muri Uvira novuga ko umutekano atari wose kubera yuko iyo haheze iminsi 3 abene gihugu ataco ariko baraha amaboko bashobore kuronka
ibyo batungisha imiryango yabo, aho hantu umutekano ntabwo uba umeze neza. So novuga ihungabana ry'umutekano wa Uvira rishingiye ahanini ku muzo wa General de Brigade Olivier Gasita, aho mbere bikomeje kuzana iyindi shusho, nkoresha imvugo, bikomeje kuzana iyindi shusho hagati y'abawazarendo hamwe na FRDC. Ibi kandi bwana journaliste novuga yuko inyeshamba z'u Rwanda navyo ziriko zirabikamisha, kuko bariko babitegeramwo imitego imwe n'iyindi ijya kwa FRDC, mugabo mu buryo novuga butarashobora kumenyekana. Aha rero abawazarendo novuga ko bariye karungu kabisa uyu munsi muri Uvira. Uko umunsi uhera niko bagenda bahindagura ibintu ku mamezure bafashe. Aha twarabwiye yuko atabikorwa na bimwe biriko birakorekera ajya mu gisagara ca Uvira, kiretse gusa ibikorwa nukuvuga amavuriro niyo yonyene yemerewe gukora ibikorwa byabo ukuri kwamye. Ariko baba abamotari, baba abataxi vero, baba abadandaji, baba abashoferi batwara abantu n'ibintu, magingo aya nta kintu na kimwe kiriko kirakora. Turafise n'amakuru bona journaliste y'abarundi bari bagiye batwaye ibyashara hajya mu gisagara ca Uvira guhera ku munsi wa hejo, ntabwo bashoboye gushikana ibyashara byabo. Abawazarendo baraberetse ahantu babika ibyashara byabo, barabwira bati nimubibike hajya, muzorindire situation isubire kuba normal, muzoza ibyashara byanyu mu bitore hama mu bidandaza. Uyu munsi Uvira nta kintu turiko turakora. Turiko turabona rero uyu munsi hoho novuga ko bakoze ibindi bintu birenze byo kugaragaza agashavu, kubera ko uyu munsi bashizeho n'amabariyeri. Ku munsi wa mbere n'uwa kabiri nta bariyeri zari zihari, ariko uyu munsi ugira gatatu hoho bashizeho amabariyeri, bazibiye amabarabara, batanguye no guturira amapine. So aha hose ni kugaragaza akababaro bafise no kwerekana yuko uyu General de Brigade Olivier Gasita wa FRDC bazanye ngashobore kuyobora iyi region ya Uvira batamukeneye. Aha rero umuntu aribaza ikibazo, abawazarendo uyu Gasita atarashikano muri Uvira batanguye kumwiyamiriza bacumva nomination yiwe. Amaze kuhashika barahagaritse ibikorwa byose mu gisagara ca Uvira gushika umunsi ugira gatatu. Umuntu aribaza ikibazo, none uburongozi bwa FRDC ibi bintu ntavyo bubona? Mengo ntavyo babona ko naco ariko arabikorako. Hariho umuntu aca agira amakenga, mbugo abawazarendo ntibamwemeye. Erega ni nkuko bashobora no kubazanira uwundi muntu atari umunyamurenge bakamwana. Bamwase rero ubwo ico gukogwa, leta ntabwo yari kwiye kuraba ico bariko baramuhora, yari kwiye kuraba kuneza y'abene gihugu. Ko bamwase nta kundi bakagomba kugira iki, kumuhindura uyu Gasita bakamukura hajya muri Uvira kuneza yiwe y'igihugu n'iyabene gihugu. Aha mugabo bona journaliste, izi nyeshamba z'u Rwanda ndavuga ko ku rundi ruhande zozo ziriko zirakamisha iyi ville morte abawazarendo bakoze. Kubera ko inyeshamba z'u Rwanda ntizivuga ko biyamirije iyi nomination ya General de Brigade Gasita Olivier. Zozo zivuga ko bariko biyamiriza umunyamurenge. Akakaro sinzi ko akabonye canke umunyarwanda. Bavuga ko biyamiriza umunyamurenge, niko zino nyeshamba zivuga. Mugabo ku rundi ruhande nabo hariho umutego abawazarende bariko baritamwo batabizi, kubera ko abanyamurenge bariho konu n'amategeko y'igihugu ca Kongo yuko ari abakongomani, no mu nzego z'igihugu ca Kongo barimwo, wanashaka no mu nzego za gisirikare barimwo. Mugabo abawazarendo
bariko bagwa mu mutego batazi wo kwirukana uyu Gasita bamwagiriza ngo ni umunyarwanda aruko ari umunyamurenge. Abanyamurenge ndetse ko ngibemera ko ari abakongomani. Aha rero bari bakwiye kuza barashira ubwenge mu bintu bavuga n'ivyo bakora, kuko nimba leta yabimurokoresa ko ari umukongomani ntibakagomba kumwiyamiriza bamwita n'umunyarwanda. Ntibamwiyamirize c'est vrai kubera ko bamufise ko amakenga kandi n'ijambo ry'Imana riremera yuko abanyabwenge bagendana amakenga. Bamufise ko amakenga yuko ari mu batumye igisagara ca Goma gifatwa na Bukavu. Ibi rero ko bafitiye n'ivyemezo kumwiyamiriza ni sawa, mugabo nibareke kugwa mu mutego wo kumwiyamiriza bamwita umunyarwanda. Ahantu sinzi ko batabana kubona journalist aka gatego sinzi ko batabona. Kandi rero izi nyeshamba z'u Rwanda ziteze kugakamisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha rero abawazarendo ndazi ko batwumva bahitondere cyane ntibaze basange bariko barasasira indava umwansi bari bazi ngo bariko baramwirukana cyane gose. Abantu muri madu suggestion ya Uvira ndibaza mwashoboye kumenya kano kanya uko vyifashe yuko ibintu bitaraja mu buryo nubwo atamasoro ari karavuga. By the way bwana Musanguzi unkundiye dusimbiye muri situation za Ho Plateau aho amakuru twakura yuko abatwigwaneho boba bararashwe bikomeye ndetse benshi barahaziga ubuzima. Kumbure ufise vyinshi uzi ko iyo nkuru umwanya niwe kugira ngo ushobore kuyagira abadukurikirana. Bona hajya muri Mikenge ufise amakuru adateye ivumbi yuko abene gihugu b'abanyamurenge bien sûr ejo bari kubirirwa basomba imbaho badugana imbaho zo kugira ngo bashobore kuba bokora amasandugu yo gushinguramwo abasirikare batwigwaneho baguye ku mirongo y'urugamba. Ariko urumva abana bagira ibakwe bagashobora gutorwa ibiziga. Wibuke yuko twamenyesha badukurikirana yuko hariho n'abandi bakiri mu mashamba atandukanye batarashobora kuba bohambwa, kandi biranagoye ko bahamba badatwaye ijya miti yo kubapoma kubera ko umunuko niki birashobora kuba byotera indwara zitandukanye abagiye kubashingura. Ariko ikindi nomenyesha badukurikirana nuko ntabwo intambara muri Ho Plateau irahagarara na gato. Mu misozi ihanamiye igisagara ca Minembwe wanashika no muri Minembwe centre turakaracamwo ziyanyeshamba za twigwaneho karacamwo bagashaka kuvyura gatwe mugabo ubwo nyene bagaca bafyondera muso. Rero ejo abo twavuganye bari batubwira ko hajya muri Mikenge mu byukuri inyeshamba zitari nke abene gihugu batari bake bari kubakoreshwa bino bikorwa byo gutwara amasandugu kandi ku nguvu bien sûr ku nguvu yo kugira ngo bashobore kuja guhambamwo ababo cyangwa se abagwanyi batwigwaneho baguye ku mirongo y'urugamba. Hariko na journaliste urumva ko ni ibintu binateye n'ubwoba binababaje mu byukuri, kuko uravye uburyo cyangwa igitigiri cy'abari bikoreza ijya mbaho baje gukora nk'amasandugu, uravye naho zijya mbaho zariko zirava. Je novuga ko wanashaka n'abawazarendo bagize impuhwe kuko bari bafise kurasa baje bari bikoreza ijya mbaho. Mugabo urumva ko bari abene gihugu barabaretse imbaho zirarengana. Hari abafashwe barabasobanuza baravuga ko ari imbaho mu byukuri bagiye gukoramo amasandugu yo guhambana iteka abasirikare baguye ku rugamba batwigwaneho. Umugabo cyangwa yuko inyeshamba zo kujya Kanyaru zozo ni iryo bakujyo guhambana iryo teka ntacyo bagize kuko bakomeje gusangangurikira hajya mu mashamba atandukanye ya Ho Plateau. Ariko kandi ku munsi wejo kuri axe Mwenga Shabunda harashoboye gufatwa miri
inyeshamba zigera ku 8 zo hakurya Akanyaru. Sinzi nimba abawazarendo bari bwashire kumbuga ngo kanabumenye nk'abandi mugabo aba nabafatiwe kuri axe Mwenga Shabunda. Inyuma y'aho abawazarendo bumvise ko hariho amashamba batataniyemwo mugabo ngo bari kubagerageza kwiremarema basubire barabe yuko bo kwirondera inzira yo kwihuza n'abandi biwabo. Abawazarendo rero babacucagiramwe amabombe binana yavuze ku munsi wejo barabatira amabombe kabisa menshi cyane gose baca batanga no kwayasisha inkoho ziremereye. Mu nyuma niho rero baca binjira kugira ngo muri amashamba barabe yuko hari abo babahitanye n'amabombe canke abo bagisigaye batane mu mitwe. Bashitse mwajya amashamba rero niho inyeshamba zigera ku 8 zaciye ziyamanika zirishikana ku bawazarendo. So bona journaliste mu byukuri mwajya amashamba hari inyeshamba nyinshi novuga zinateye n'agahinda zifise ubwoba bwo kwiripotinga zibaza yuko zishikanye ku birindiro by'abawazarendo canke FDNB na FRDC bashobora kuzica. Ntiziri giripotinge nta ropri zifise ntiziri unarase nukuvuga ziguma zehera muri ajya amashamba. So niyo mpamvu muze ko mu byukuri biteye ubwoba biteye n'agahinda ni n'umubabaro bona journaliste ku bavyeyi bavyaye bajya abana kuko ntibazi nimba bazotabaruka amahoro pardon ntibazi nimba bagihari ntibazi nimba barapfuye. So ndakunze kuvuga ko izi nyeshamba mu byukuri zari zikwiye kureka inyungu zabo zikarengera inyungu za runo rwaruka zasutse muri intambara zitabizi kuko barazishe mu mutwe barazibeshe yuko hari ibyo zigiye guharanira mugabo mu byukuri bagiye gusanga ibi atari ivyo. Ngira ngo wagiye wumva ama interview abafatiye ku mirongo y'urugamba ibyo bagenda bavuga n'iki n'ibindi urabona yuko mu byukuri barahote nkwesho mvugo barahote banaziyanyeshamba mu kubatwara ku mirongo y'urugamba akubera ko bagenda babemerera ubuki kandi bategeka cyane gose. Ni bibazo bana musangozi ariko hari ikintu wavuze kijanye n'abasirikare batwigwa neho baguye mu mashamba ndetse hari umuwazandi yashoboye kuma amafoto amwe muri abo basirikare aho bona harimo n'abasirikare bambaye impuzu z'u Rwanda barimo. Yes abatuki mu magroupe tuzagerageza kugira ngo dushobore kubasangiza ayo mafoto mushobore kuyabona ataraje mu magroupe naho turabaha link muri commentaire ya mbere kugira ngo muze kwinjira muri groupe biboroheye cyane. Bana musanguzi dusimbire muri Ituri. Muri Ituri hari amakuru avuga yuko bamwe mu bagwanyi bari bahanganye ni coalition ya FRDC yuko baba bamanitse ibigwanisho bakishikana. Twashaka kumenya eske ayo makuru nayo kuri canke bariko baraduhena uko basanzwe babikora. Bwana journaliste ibi vyabaye muri Ituri vyabaye nyuma yaho porte parole wa FRDC bakoresheje inama muri Ituri sinabazi kari Bomosa nuko ntibukizina yiwe muri FRDC yakoresheje inama inyuma yaho izi nyeshamba zisohoreye nibaza ko no yita communique itangazo ryo kubesha makungu yuko muri Ituri abene gihugu bakomeje guhohoterwa na FRDC na Zaovira n'andi atandukanye. Rero yuko ngo biteguye ndavuga izi nyeshamba zo mu Rwanda ngo ziteguye yuko no muri Ituri zija kuribera abene gihugu baho hamwe na Uvira. So porte parole wa FRDC yacakoresha inama bwana journaliste abene gihugu batandukanye arabereka ukuri kwivyiswe M23. Reka nkoshi mbwo ikirundi itomoye yarabajinjibuye. Inyuma yo kubajinjibura niho haciye hishikana abagwanyi bo kwa Thomas Rubanga ujya mu Nyarwanda ariko ashaka kwigira umukongomani ku nguvu. Hariho abagwanyi biwe baciye bishikana kandi bashibishikana batwaye n'imbunda basanzwe bakoresha ngira ngo abanyamafoto atandukanye ndafise y'inko kandi ziremereye wanashaka kubera ko bari bamaze kujinjibuka bari bamaze kubona bimwe n'ibindi. Mu by'ukuri Thomas Rubanga ni umunyarwanda nka kujya
ko abanyarwanda batandukanye binjije muri M23 bagiye bariko babesha abakongomani yuko bariko bashaka kubazanira amahoro sivyo. Kandi Thomas Rubanga amakuru yiwe aremeza ko Thomas Rubanga yigeze guhanwa na sentare y'Irahe. Uyu yarigeze guhanwa nuko ntabifise neza ntabiteguye neza, ndaza kuba mu biganiro bikurikira ndaza kubaha detail du Thomas Rubanga yarahanywe kubwa mabi yakoreye abakongomani, nyuma yaho garuka arema uwundi mugwi. Uyu mugwi rero yaremye Thomas Rubanga w'iterabwoba ni babandi bamaze imisi bariko baca imitwe y'abakongomani muri Ituri. Ni babandi bamaze imisi bariko barakora amabi atandukanye abakongomani muri Ituri. Ariko kandi uyu mugwi Thomas Rubanga yatanguje muri Ituri nta utaniye na gato n'izinyeshamba z'u Rwanda ikibise ngo M23. Burya Thomas Rubanga yagiye gutanguza M23 muri Ituri ku yindi shusho. Ibi rero nivyo porte parole wa FARDC yariko yereka abakongomani, arababwira bati ibintu murimo ntavyo muzi, bajya n'abanyarwanda nibo batesheje bene wanyu muri Kivu y'amajepfo n'amajyaruguru biyise M23. Uyu munsi bagomba kwiyita M23 ko yashitse muri Ituri baciye kuri uyu mugwi wa Thomas Rubanga w'umunyarwanda ashaka kwita umukongomani. Rero abakongomani mujijuke mumenye imikino u Rwanda rubicishije kwa barongozi babo bariko barakina mwebwe abakongomani. Bariko barabarunguruka mu bwonko, baramaze kubona ko abakongomani muri manipulable. Ni muco ubwenge rero muvi inyuma yabo banyarwanda nta kize na kimwe bariko baronderera umukongomani. Inyuma yaho rero abajinjiburiye hace yishikana mu byukuri ku gitigiri kinini cyane gose abari barahenzwe na Thomas Rubanga abemerera bimwe n'ibindi baca biripotinga kuri FARDC n'inkoho ndetse na misozi zose bari basanzwe bakoresha. Iyo nkuru rero ntabwo ari ikinyoma, ni inkuru y'ukuri, baripotinze amafoto n'amavideo birahari. Ariko incangirwa ko bwana journaliste ntange n'impanuro nandi hatandukanye. Ibi Thomas Rubanga ariko arakora muri Ituri hariho n'akagwi numvise kamaze kuvuka muri Misisi gashasha. Hariho n'akandi kagwi kariko gashaka kuvuka muri Tanganyika. Ibi nibafata umwanya iyi migwi itarakura bayinetralize hakiri kare, atakubabarira akubera yuko nibakomeza kubabarira bazuza kwisanga wamaze kumugwi munini bihuze n'izinyeshamba zamaze kuhagurubure bibarushe kubanetraliza nkuko ariko bararuha kunetraliza zatwigwaneho. Twigwaneho kare kabi gatoya mugabo kubera ko kari kabayeho, reka mvuge FARDC ikagafata nka umenga nakagwi kariho ku mugambi runaka wo gukingira abanyamurenge. Bagiye gusanuka yaje kwiyunga na M23. Ubu rero bariko barahangayika kukagwanya kandi bari bafise kukazimya kare cyane kakiri gato. Rero Thomas Rubanga nibamuhagurukire kabisa, bamurase bikomeye, bamutuze nubwo bugwi buriko baravuka muri za Tanganyika na za Misisi. Nibabuzimya bugitangura, nibabuhereza umwanya kabisa, sino bazokwiretruva izinyeshamba zo kujya Kanyaru zamaze hahose kuhanyanyagira no gutangaza yuko zihafise ibirindiro cyane gose. Sana bana musanguzi nko nabwiye ko amakuru ari menshi, turacabandanya. Harahize igihe kitari gito twumva abacangero mu gihugu ca Kongo bariko baraza ku bwinshi, ndetse ubwa mbere twarumvise ko baba barakoze operation ariko kugezana n'ubu hitwumva iyo operation ariko barakora. Turumva wazalendo yopeha FARDC yabafashije bakagira kayisiti, ariko abo bacangiro bwana musanguzi tuvuge ko bariko barakora ikikumbura afise ico wobivuga ko kibazo cy'aba bacangero, ndavuga babiri n'aba Blackwater. Bwana journaliste kwanza ubu nyene turiko turavugana bariko baravugwa kimwe kiragoye, bariko baravugangwa. Aba bacangero bariko baravugangwa mu micungararo y'igisagara ca Bukavu, sivyo? Amakuru mfise aremeza yuko bariko barababona mu micungararo y'igisagara ca Bukavu. Ibi rero
wanashaka biri no mu byatumye babana ejo bagira manifestation pacifique baririmba yuko bakeneye kwiga mugabo badashobora kuja ku mashuri kubera yuko babona ku mutekano wabo utubahirijwe. So irigaragara rero ryaba bacangiro reka tubita bacangiro nyene aba mercenaires b'abazungu hano hafi igisagara ca Bukavu byatumye haba ikintu gihinduka mu buryo kamvuge butandukanye mu gisagara ca Bukavu. Bwana journaliste ubunyeshamba zo hakujya u Rwanda zo mu Rwanda ziri muri Bukavu ni nke zirara muri Bukavu ni bake cyane kandi ubu ntibanakigaragara nkuko bari basanzwe bagaragara mu gisagara ca Bukavu kubera ubwoba ni bwinshi. Ibi kandi byaje kunyuka aho n'abawazarendo bagaragaye mu bindi bice byinshi byo mu gisagara ca Bukavu. Abawazarendo ubu bagaragaye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gisagara ca Bukavu. Ntibariko barashima yuko ubuce barimwo buvugwa, ntibariko barabishima nabo wabibonye ko ku maposte bako baragira ati watubonye yihorere si byiza yuko muza muravuga aho mwatuboye n'ahandi mugabo ndafise amakuru mu by'ukuri yemeza ko abawazarendo bisagara ca Bukavu bari mu bice byinshi bitandukanye apana babawazarendo baremwa n'inyeshamba z'u Rwanda. Hari abawazarendo bari mu n'ishamba z'u Rwanda je veux bien bikinga gahumbezi bagahohotera bene gihugu ariko hari abawazarendo ba les vrais patriotes congolais bamaze kugaragara mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bukavu. So irigaragara ry'abawazarendo rero mu bindi bice bishasha bya Bukavu nirigaragara ry'aba bacangiro mu micungano y'igisagara ca Bukavu byatumye mu by'ukuri haba ihungabana ridasanzwe haba ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda haba ku bene gihugu wanashaka n'abawazarendo ubwabo bakubwira ko batazi ibintu bagomba bakore. So ibi rero ndashobora kubihuza n'amajambo twari tumaze iminsi mu journaliste dushikiriza abadukurikirana yuko Bukavu umwanya n'umwanya iraza kwakamwe umuriro baraza kuyirasa mu buryo butangaje. Ariko kandi amakuru mfise arambwira ko abantu biteguye kurasa Bukavu naba vrai special force vrai force spéciale batorejwe kugwanira mu bisagara ku buryo amadega azoba make. Ariko ku rundi ruhande naho ndafise andi makuru avuga yuko zijya nyeshamba ntiziteguye kurezista muri Bukavu nizumva gusa ruhinamye ngo zizoca ziyonjorora. Ana makuru mfise yo kurinda uruhande. So bona journaliste rero abari muri za Kavumu za Nyantende za Nyangezi hajya hose mu micungano ya Bukavu baramaze kubona no kwitegurira intambara idasanzwe intambara novuga igomba kuba nk'iya nyuma hajya muri Bukavu okubera ko nazijyanyesha mu bwazo zirabibwira bene gihugu zirabwira yuko zaramaze kubona ko zatsinzwe mugabo ntizishobora kwikura yuko ngo zigende zirindiriye gusa yuko abawazandi bagira he hamazice zigira igoma abariho zija gutenera aya niyo makuru ziriko zirabwira abene gihugu. Aha rero ntituzi nimba bano bacangiro bariko barapanga karere kuko bariko baragaragara ku gitigiri nyamwinshi ntituzi nimba bariko barapanga karere ntituzi nimba bariko bariga karere ntituzi nimba bariko baranitemberera so ko bari muri visit nta wizi mugabe cyo nzi nuko igisagara ca Bukavu umwanya n'umwanya umuriro uraza kwaka muri kijya gisagara cyane gose. Asante sana bwana Musisanguzi. Bari bakeneye amakuru ya Bukavu bayumvise ariko nkundire dusimbire muri Rucuru. Muri Rucuru naho havuga byinshi, hari amakuru mashasha bari karahavugwa y'ibintu bitariko biragenda neza. Bwana Musisanguzi turashaka mu minota mike cyane uduha amakuru yo muri Rucuru kugira ngo rushe tubandanya n'ibindi ubona yuko amakuru ari menshi. Bona journaliste nta bishindi buvuge muri Rucuro ni impanuka
kandayite impanuka bien sûr y'imodoka yarashwe ikina nakivuze ku munsi w'ejo mugabo précision hari nuko ijya modoka mu kuraswa yari isanzwe ireruye umofisier yari kuri mission yazanye ishamba z'u Rwanda rero abawazarendo babimenye baca bakora iki baca baramwivugana no kuvuga umofisier n'abamugendanira bose bajanye n'ijya modoka barahiye baratokombera kabisa barabura gitabara ikindi cyo novuga gihambaye cyane kiri muri Rucuro mugabo kandi hakomeje no kuba intambara za hato na hato ziriko zirahuza abawazarendo hamwe na zenyeshamba z'u Rwanda kandi amakuru dufise nuko zenyeshamba z'u Rwanda zikomeje kugerageza kwihagira utundi duce mugabo ziriko zisanga abawazarendo biteguye kudatakaza akandi gace na kamwe usibye ko ahubwo abakeneye nabo ukomora zenyeshamba mu buce bumwe n'ubundi bamaze kwigarurira so ibi biriko biraba kubera ko aba bazinyeshamba zarakubiswe ababaza cyane muri Sud Kivu rero kubera ko zibaza ko zifise inguvu muri Nord Kivu niho ziko zirashaka gukora ibitero bya hato na hato zirabe yuko reka nabite ko ari ukwimara gashavu kuko gashavu bafise kararenze kandi ntibabona yuko bashobora no kukimara bakimarira aho bakagiriye cyane go sipana usanguzi ibyo twaje sibiki ariko ukaba ufise ibindi ushobora kongera kora n'amakuru yacu umwanya uriho kugira ngo ushobore kuyagira abadukirana hama mu nyuma cyo tugaruka tubaha yandi makuru y'ibindi bwana journaliste ibyo kuyagira abadukurikirana n'ivyobura ni byinshi mu by'ukuri ni byinshi kuko no muri Goma ubwaho ibintu ntabwo ari wa neza aho hakurya ya Kanyaru naho nyine ibintu si wa neza ikiganiro cyo bakirekire cyane reka tubike banure kumbure tuze kugaruka tubashikiriza ibindi mu kindi kiganiro ntiduhave dusanga twabarambiranye cyane gose kandi nishimiye cyane abantu bose twabonye kino kiganiro ivyinshi mwatubagiye nizere ko mwashoboye kuronka inyishu yavyo kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi bye bye.
poromosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba se ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe? Yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL.